Imana ya kabiri ukora icyiza nk'igisabo reka nabuhaye nawe urabikwiye yitwa reka nakurate Burundi tukibagiye namwe mumaze kuronka komoka yitwa mugashimo iyo niriwe naho nakubonye iyo niriwe naho nakubonye umutima wanje ushimira gucurare mutibagira igikorwa cyiza kuko Uburundi n'igihugu cyacu niwe muvyeyi mukuru yango mwabonye kuri kama twirorera nitamba twirorera naba ibyo biraryoshe cyane biraryoshe kandi birayimara umugambi waje gufashwa n'abavuka Kayanza harimo umusirikare avuka mu ntara ya Kayanza hamwe ni radio mbonesha kure murabona yuko umunsi ariyo yatugendeye sivyo gusa baje gufasha abana b'abatwa bari muri no ntara ya Kayanza bahisemo muri commune Rango ngira ngo nahandi barashobora kwashika mu gihe Imana rugira byose bakundira ikabatiza umwanya nk'ubu munsi rero ijambo n'ubu nijye mukuru w'umutumba turi kumwe hano abandanya twakirira abashitsi tugira amahoro n'ubumenyi muri commune Rango mwanya kubahwa baje gushigikira uzaniye amakaye bano bana bato bato numvise ngo n'abanyeshuri biga kuri kaminuza bana kubaho hamwese turabahaye ikaze kuri umutumba wa Rusave zone igikomero okofo kariga bagize umutima mwiza wo gufasha abagenzi bibondo byacu kwirya navyo bize bitera imbere mu bumenyi televiziyo mbonesha kure mwarakoze ni televiziyo yitango Bishop TV murantunga nta gifaransa cyane nizi nkaba ndabahaye ikaze nkuko muzaniye mu makaye ivyo bibondo nejo rero muze mufashe n'abandi mutangura ico gikorwa kangize nti karibu ku mutumba wacu wa Rusave umwanya muza kumara hano umutekano uracungerewe nkaba muze nkuko mwashitse n'amahoro nkaba ndabifurije muze gusubira inyuma n'amahoro nkamuze tugira amahoro amashimeshi muri uno mwanya kandi turafise umudiregiteri wa Rusave ya kabiri Ekofo Karika yoshikano nawe kugira ngo ashimire imbonesha kure yatugendeye umunsi hamwe n'izimvuka Kayanza murabona yuko yaba bose bumva yuko kugikorwa ari cabo igihugu turi kumwe twese turashoboye ijambo nigiye murakoze jewe nagira imbere yuko mvuga ivyo nashatse kuvuga nagira amaheni dondore banyita Kwizera Cyprien sanzo ndi umuyobozi w'iri shure mubona ngaha bifatikanije n'irindi riraha haruguru musanzwe muzi ko ryagize ikibazo rikaba ryarabomotse ugatukizera yuko rigiye kubakwa mu minsi iza ahama rikabandanya rigakora jewe rero ntatevye jewe ijambo nofata novuga nti nk'iry'ubukengurutsi ndakengurutse cyane iki gikorwa mugabo imbere yaho mbanze nsabe dukengurukire Imana mushobora byose ko niyo yabikoze tuje twongera rero dukengurukire n'aba bantu bose umwe wese muco yafashije kugira ibi bintu bikunde nabone nsabe mu ntiza amashi iwanyu tubakomera amashi
ko nari navuze rero ko ndiko ndakenguruka numva ata byinshi no kwirirwa ndavuga na jewe notanga ikaze na karibu kwa bashitsi biteka ariko rero ko baduharaye ntibaduharuruke no hanyuma bazogaruke mbere novuga nti bikunze n'umwaka nturinde guhera naho boza mu gice hagati baza kuraba yuko aya makaye mu mwanya havatangwa na makaye y'ikirenga cyane yuko bariko barakoresha neza bakaca baza nk'indwi iheze baba bakoze murakoze rero mwese umwe wese mu cyubahiro ciwe nava namuzanga navuze menshi mugabo bikamendageza ngaha murakoze tugira amahoro indero ubumenyi iterambere umutekano aho duherereye murakoze nyakubahwa chef de zone w'izone nyene nawe nyene yohaguruka mu cyubahiro ciwe agashika hano akagira nawe cyabivuze ko iri teka nangere Imana yaduteye ko aba bantu Imana yamaze guhezagira biyumvira intara yabo ni komine yabo naho bavutse. Banyakariga oye oye Banyarusave oye oye nagira mpere kumu shingwa mutumba n'abamufasha n'abashitsi biteka bagize uno mugambi biciye ku radio mbonesha kure Bishop TV murakoze iradiyo televiziyo mbonesha kure ngurukana bumenyi murakoze namwe banyagihugu na cane cane abajejwe indimo abafundi b'indimo ku mutumba wa Rusave na Gikomero namwe banyagihugu bapfasoni gwaruka tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro ubumwe iterambere umutekano n'ubutungane mu gihugu n'ubumenyi turashimiye Imana mushobora vyose yongeye kuturengutsa hano kugira ngo twirabire neza na neza ivyo rugwaruka guyumviriye kugira ngo rushigikire runo gwaruka gwa hano kuri umutumba wa Rusave na cane cane kuri Ekofo Kariga aho baje kugira ngo babafate umugongo mu bumenyi bwabo ndetse bataravye ngo numutwa canke nuriya mu byo tubona tukaba tubona ko ari vyiza bibereye ijisho kandi tukabaha kaze na karibu kugira ngo nahatari ngaha na cane cane tutasize inyuma ko botsimbatara muri zone yacu ya Gikomero twobanza tukabaha ikaze na cane cane mu kubakiriza amashi menshi ego twumvise ko ari no gwaruka nkatwe ruri ku mashuri bakaba biyumviriye ku mugambi mwiza wo gufashanya ndetse novuga ko ari umugambi mwiza w'urukundo kuko tuzi ko n'Imana mushobora vyose yama ishira imbere ibwirizwa cane cane rikuru ari iry'urukundo twoshima tukishimiriza kuri uwo mugambi mwiza uri kurakoreka ngaha na cane cane n'indi migambi iri nyuma duciro kuraba twokongera ibisabo ubwa mbere tubanje gushima tukabandanya dusaba ko ejo canke hirya yejo bogaruka kuraba aho umugambi uteye ko na cane cane ivyo badufashishije uyu munsi twabikoresheje uko bavyipfuza no mu mugambi babiteguyemwo bogaruka kuraba ko uri kuteruje imbere nuko rero nibaza ko tubaciriye ku mayange n'umutumba umwe ugize zone Gikomero igizwe n'imitumba 6 nawo ukaba wibutswe ari umwe kandi abo urugwaruka rw'abatwa muri zone ya Gikomero canke imitumba igize Gikomero dufise ibibanza bibiri birimwo abatwa
kimwe nico ngaha kuri umutumba wa Kariga wa Rusave agacimbiri Kariga. Ikindi gice ni kiri hajya hakurya mu gikomero, nabone tukaba tutabasize inyuma mu iterambere kugira ngo bijukire amashuri. Nabone amikoro si menshi, amikoro nabone ni makeyi, tukipfuza ko nabone mwobibuka hamwe uburyo bwo bakundira, na cyane cyane ko tugenda tubona ibikorwa by'iterambere ari iby'abene gihugu canka abavuka gihugu n'abafasha, na cyane cyane bakaba bava mu gihugu abenshi, abandi bakaba bava hanze y'igihugu. Kumbure ntituzi icicaro canya aho kiri, birashika murakoze cyane, muravuze ko kiri Bujumbura, ariko ntituzi ko namwe mutoba mufise n'ahandi mudodora hatoba ari hanze y'igihugu. Tukaba dusaba ko mwokomeza kudodora kugira ngo ibi bice bironke bindi bikwigwe, ndetse no hanze ya zone mubandanye mugira wa mutima w'urukundo. Nuko rero ntidushimye kuvuga imiryango dufise canke ibiki n'ibiki tuba tubicisha amajambo, turazi ko amazi yazindutse ageze kure kandi n'amasaha tubona ariko ariterera. Twibaza ko umwanya muza kumara ngaha mwo kwisanga, kandi tukabashimira dukenguruka no kuri igikorwa ciza cy'urukundo mutweretse hano kuri uyu mutumba. Tukaba twifuza ko no ku yindi mitumba hato mutokwitaha aba hano gusa, ahubwo mwokwagura n'akarere, ndetse bakazokwama bivuga ko bahuye n'urundi rwaruka rubakunda, babavuka komine, babavuka ntara, ndetse n'abavuka gihugu. Nuko rero murakoze, tukaba dushimye dukenguruka umwanya muza kumara hano hantu, muze kwisanga, ndetse no mu gusubira inyuma muze kujana n'Imana, hanyuma ibikorwa nk'ibi bikoreka amahoro. Murabona ko hariho n'umutekano n'abajejwe umutekano bari ngaha, mudufashe ibikorwa gikoreke nuko tugira amahoro. Urakoze nyakubahwa chef de zone. Sawa rero, reka dutangure igikorwa nyezina. Mugabo mu gutangura igikorwa nyezina je ndakunda kuryoherwa. Je nanje hano hariho umuvuka Kayanza ava ku mutumba Ruganza muri komine Matongo. Ni kuri rwose hari gihe mutwara harimo abatarahashika. Nagomba nanje ndamwereke ubujejwe akarere hano muri no zone ajejwe umutekano. Abo sino basije inyuma kabisa imbere yuko dutangura igikorwa. Nashikira na munyakirire n'umusirikare w'igihugu, urane umupolisi yakire mugenzi we batubariye ijambo duce dutangura ibikorwa nyezina, abandi barakurikira. So urakoze kumijambo. Je nitwa Nsabimana Aloise BPC1. Sinzi mu gisoda Bwana Major. Sawa na jewe ndumuvuka Kayanza, mba mu komine ya Muhanga ku mutumba wa Gisara. Abansanzwe ndangurira imirimo ya misi yose ngaha muri zone ya Gikomera, kandi naje ndashimye kubona mwasite ngaha gutera intege ya bene data mu kubafasha mubyo mushoboye mu kwarosa dukaye. Nkuko delegiteri yabivuze no gushima, muze mugarukire ngaho nyene ni Muhanga naho ni hariho abagenzi nk'abo, murasimba mu barabe na bene gihugu. Natwe twadushimye dukengurutse, tugire Kristo. Tugire Kristo, tugire iteka nitekane, amahoro n'urukundo mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amazina y'ukuri nitwa NSENGIYUMVA Silas, ariko benshi bakaba banzi ku izina rya Sayiro Soja Boy, artiste militaire. Ndimvukira yo ngaha nyene mu Kayanza, nkaba mvuka muri komine Matongo aho bita muri zone Ruganza, ihanamiye igisagara ca Bandaga, ngira murahazi mwese. Hama
kubijanye n'ivy'akazi nako nkora ka misi yose, jewe nsanzwe ndi umusirikare w'igihugu c'u Burundi, nkaba ngeze ku ipete rya Sergent. Ivyo byose nkaba ndabikengurukira uhoraho ahangamye ahera ndamwijura. Nagenda basaye duha Imana amashi menshi cyane gose, kuko niyo yatumye tuba dushobora gushika ngaha kuri uno munsi. Urugendo rwari rurerure kandi n'ubwo tuza gufata ni rurerure. Abene gihugu bose bo kuri uno musozi wa Busave, mumeze neza? Yashamwe wamwishimye nkuko nishimye. Rero ikintu catumye dushobora gushika ngaha kuri uno munsi sikindi. Ndabona yuko hariho abana hajya batari bake babona batatonze kuri uno murongo, kandi nabo nyene nibaza yuko bariko bariga kugira ejo bazoshike ku ntambwe nziza mu buzima. Abana bavyeyi banyu, mwabavyeyi mwe mukeneye ko abana banyu biga kandi bagatera imbere, nta mwana wo kwicara muhira. Rero ntimusubire kuguma muhagaze umutima ngo muzobura ibikoresho uno mwaka mutwara ku ishuri. Nazanye ibikwiye mwese muraronka. Vuga ati ingabo y'igihugu yashitse ku musozi wa Busave. Dusubiremo tuvuga ati urubuga ngurukana bumenyi yitwa Bishop TV rwashitse kuri uno musozi wacu wa Busave. Yitwa Bishop TV rwashitse ku musozi wacu wa Busave. Imana yo mwijuru bagabashimye cyane. Jewe ndi umuntu uyavuze ngo araryoherwa cyane, sinibaza ko ndusha. Nababwiye yuko sanzwe ndi n'umuririmvyi. Ahamva ngaha hanyaruko numvise imihogo iriko iratoneka. Rero niwe ndarandira ico nagira ndababwire gikuru mu mico yaranze igihugu cyacu cy'u Burundi. Kuva na kera umugenzo wo gufashanya wamye uriho no kuri basogokuru baturaze kino gihugu cyacu cy'u Burundi c'amata n'ubuki. Siko biri? Nimba ariko biri rero, ikintu ca mbere nagire manze sabe imbere yuko mbwira urugwaruka rukiri ku ntebe y'ishuri, nagire manze sabe abavyeyi. Abana bose bari ngaha bazi yuko atari abavyeyi. Mukoma amashi menshi cyane gose n'akaruru kenshi ko gushimira abo bavyeyi batwibarutse. Bakoze igikorwa gikomeye cyane gose kugira mushobore gukura mugere aho mugeze uno munsi, kandi n'ubu baracabareza. Ico nsaba abavyeyi sikindi, nagira ndababwiza ukuri yuko nta tunga na rimwe, nta n'ubuzima bwiza na bumwe muba muri ko muraronderera abana banyu gusumvya kubashira mu ishuri bakiga byoroha canke biguma. Muriko muranyumva? Nimba uno munsi mubona ndi umusirikare abereye ijisho, nuko naciye mu ishuri abigisha bakanyigisha nkamenya nkaja kubandanya ibindi vyigwa byo gucungera igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni nayo mpamvu saba abavyeyi yuko ndazi yuko uburyo buragoye, ariko mugerageze gukoresha ingufu zose mushobotse umwana umukundisha ishuri uko bigenda kose byoroha canke biguma. Iyi si ntimushobora kuronka ibyipfuzo byanyu byose mukeneye, singaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi gusa, no mu bindi bihugu
abanyagihugu babo ntibaronke ivyo bakeneye byose. Muriko muranyumva? Mugabo byose ugumuhendahenda intambwe kurindi. Ubuzima kugira ushike ku ntambwe nziza nakantu ugenda urapfundapfundikanya maka ushitse. Nawe urajishe ikiziriko muri mwebwe. Muhera hehe? Murahazi. Rero aba bana mubona ngaha, munyumve neza mwebwe mwabana, ni mwebwe Burundi bw'ejo, sivyo? Ni mwebwe jewe namaze igihe nzoba namaze kukuruka nakiri mu gisirikare cy'u Burundi. Ni mwebwe igihugu gikeneye kugira ngo muzokirinde mugicungere. Muri mwebwe habemwo abagira indoto zo kuzoba abasirikare, abapolisi, abaganga, abigisha. Niko muranyumva? Ivyo byose mwokwirukira mwibaza yuko ari byiza gusumvya kwishuri, mufute mu mutwe. Sivyo? Icyatuzanye ngaha anyi nuko mugira inguvu, mukiga. Nta terambere riruta iryo mu mutwe. Muriko muranyumva mwese abavyeyi muri ngaha anyi? Nibagiye nagira nsabe umuntu wese ari ngaha akome amashi menshi cyane gose kubw'abarezi dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi, barereye u Burundi, batwigisha guhera mu mwaka wa mbere w'intango gushika mu mwaka umuntu ahereza kwa mashuri. Okay, karagaciyemo, sivyo? Nibaze yuko mwese muri ngaha anyi, abavyeyi muri ngaha, atanumwe azigera abera intambamyi umwana wiwe ngo niyige. Nanje ico ndabasezeraniye nk'umusirikare avuka mu ntara yanyu, ni terambere rikomeye. Nzogerageza gukora uko nshoboye ndi kumwe na Bishop TV, uruvuga ngurukana bumenyi. Nzogerageza uko nshoboye kose kwirukana ibirenge bishuhe, ariko mbone yuko aba bana n'abandi bashobora kuba bazoza inyuma yabo bavuyemo abantu b'abagabo. Ivyo rero ndababwiye ko nzogerageza, ariko nzobifashamo n'Imana yo mwijuru, kuko byose tubihabwa n'amagara meza, tukabihabwa no kuranga, sivyo? Aho uyu munsi mu minsi yose nabamaze kuryoherwa mu buzima, uyu munsi ngene ndawanditse ko mu mwanya turanwa amazi si ubuzima bwiza? Sawa, turanwa amazi dutambe, hama umwe wese atayi wabo bamubone. Siko birire none? Rero nagire mfate akanya nshimire inzego z'umutekano zo mu ntara ya Kayanza gushika ku burongozi bwa komine Rango no muri zone Gikomero twashitse ko kuri uno munsi. Kubw'ivyo rero nagire kandi ndabasabe nibagiye twongere dukome amashi menshi, maze murindire dukome amashi menshi, dushimira Imana data yo mwijuru yuko yaduhaye n'umukuru w'igihugu akunda abajene, agakunda abene gihugu bose atarobanuye, kandi akaba ariko arakora imigambi itandukanye yo kugira umurundi wese abeho neza, abeho mu mutekano ntangere. Uwo nawe n'isundi ngira mu muramuzi, umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi.
hama nkaba nagire nongere nsabe abene gihugu mwese bo mu ntara yacu nziza ya Kayanza muri komine Rango mukomere amashi menshi umukuru wacu w'igisirikare cy'u Burundi nyakubahwa mon general Niyongabo Prime chef de la force de la défense nationale du Burundi ku butwari akomeje kugaragaza mu gutwara igisirikare cy'u Burundi mu mutekano ntangere no mu gutsimbataza amahoro ku isi yose. Nyuma y'igihe kitari kinini sukubaharara tuzogaruka turabe aba bana twafashije turabe yuko icyo twakoze kiriko kiraranguka kugira dushobore no kubandanya tubafasha mu bindi bitandukanye. Ikindi cya kabiri muri no site murazi yuko yibamwo muri miryango itandukanye, ndahera kuri mwebwe abato ntagire umuntu yikumira, sivyo? Mwige amashuri kugira ejo muzobe muri abantu bakomeye, museruke mu nzego zose z'igihugu.